Hallelujah. Hallelujah. Abakunda Imana, hallelujah. Bavuze ngo wizera ntazigera marama, ngo nizera ijambo ryawe nanje sinzomarama. Bavuze ngo wizera ntazigera marama, nizera ijambo ryawe nanje sinzomarama. Nibihindurwa n'ibihe, nibihindurwa n'ibihe, canke bw'abantu bose bavuga, niyo mpamvu tenda tubivuge. Je ndakundisha Nuvyature, je ndakundisha. tujya kwinjira mu ijambo, tujya kwinjira mu ijambo. Haleluya. Ndashaka wumva ijambo ry'Imana ko riza kugushoboza. Ijambo ry'Imana riza kugukora ahantu umwana w'umuntu adashaka kugukora. Twumvise inahe nziza, inahe nyinshi, twumvise abadayimoni barahunze, twumvise imiduga yarakoze, twumvise amatongo yararonse. Mbega niki nawe urindiriye? Niwumva ijambo riza kuguhindura. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ugarure kandi ibyiyumviro byawe kugira twakire ijambo. Ijambo rirabohora. Nabonye ijambo rikiza, nabonye ijambo rikiza. Umuntu akarifata akarigenderaho bikaca bihera. Haleluya. Bataranamugera. Haleluya. Amen. Nibihindurwa rivuze, iyo rivuze rimba rivuze, ntirindurwa n'ibihe cyangwa icyo abantu nabo bavuga. Niyo mpamvu je ndakunda ijambo, uti je ndakunda ijambo, subiramo je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo. Ryavuze ngo wizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomara. Ryavuze ngo wizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomara. Ibyanditswe muri ico gitabo byose biranyerekeye, atana kimwe kivuyemo, nanabibonye nanje ndibona. Niyo mpamvu je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo. Ibyanditswe muri ico gitabo byose biranyerekeye, atana kimwe kivuyemo, nanabibonye nanje ndibona. Niyo mpamvu je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo, je ndakunda ijambo. Ryavuze ngo wizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomara. Ryavuze ngo wizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomara. Ryavuze ngo wizera ntazigera maramara, ko nizera ijambo ryawe nanjye sinzomara. Mwicubahira Imana, muha amashyi mwami wacu. Uribarigira neza mwami. Tugiye kwinjira mu ijambo ryawe mwami. Turamagaje icubahiro cawe, turamagaje ijambo ryawe. Ijambo ni inkota mwami, rize kubaga ikibazo cyose, rize guhindura imitima yose, igushe yose ikire. Ubw'ijambo ryawe mwami, abaremerewe bose baruhuke. Ubw'ijambo ryawe mwami, ndasenga mwami wanje, iryo jambo niryo nafashe, iryo jambo niryo nabonye mu mahanga, nararibonye muri iki gihugu, nararibonye ku isi, nararibonye mwami. Reka abana barihone mwami, ko ari ijambo rihindura amateka, ko ari ijambo rikiza mwami, ko ari ijambo rizana benshi kugakiza, ijambo rikiza benshi, ko ari ijambo rituma bihana, ijambo rituma bitahura. Uyu munsi ndazanye ijambo rya mwami. Reka mwami wanje akanwa nikaba kanje, ariko mwe muyera, ariko mwe muwera, ndakwingiza ukoreko
werekeze ijambo wirishitse uryumva ryose ntataho uko yaje ariko asubira inyuma yahindutse kubw'ijambo ryawe mwami rigiye guhindura amateka y'abantu rigiye guhindura abantu ubuzima bwa benshi mu izina rya Yesu Kristo amen. Haleluya abana b'Imana haleluya abana b'Imana haleluya muracankunda abo twari kumwe kwa Mungu haleluya abo twari kumwe ku radio kwa gatano haleluya numvise ni naho Imana iri kirakora no kwiradio irakora kandi aha turi muri inde muri repentance wizera arabona igitangaza cy'Imana uyu munsi nibihindurwa nibihe ni ukwizera kwawe gusa nibihindurwa n'ivyo bavuga ni ukwizera kwawe gusa ukunda Imana avuga amen. Nibihindurwa n'ivyo bakubwira oya ni ukwizera kwawe gusa barakubwiye ngo bizohindurwa kuko nje ku intervene oya hari Imana izoba yamukoresha kugira ye intervene ni wakumvisa ko barakubwiye ngo uzotabagwa kuko natsizemo amafaranga yaje oya barakubwiye ngo intebe zizogurwa muri iterero kubera ngo ushyemo amafaranga oya Imana ishobora guhagurutsa n'ibisiga bikaza bikaga shetete hari mwana umuntu agiye gutabagwa hari gutabagwa kwaje gutabara kuko hari abantu baje gusenga niko waje gusenga gusa no gutabagwa kwawe kwahagurutse igihe wahaguruka uva mu rugo kwawe ugutabagwa kwawe nawe kwari guhagurutse kuva mu rugo kwawe nako kwabihamagaye. Abatanze amazina yanjye ni Pasteur George Nkurunziza nagiriye ubuntu Imana indungika muri ico gihugu cya Amerika none natashe mu rugo nkumbuye cyane mu rugo kandi nje nkuzaniye inkuru nziza ya Kristo. Amazina yanjye banyita Nkurunziza kuko nkunda inkuru nziza nawe ndagusaba ukunda inkuru nziza nugira amajambo abe muri wewe wagwiriye Paulo yarabivuze gira amajambo abe muri wewe Satani uzomunesheje ikindi uzomunesheje ijambo niyatinye Yesu nawe naza gutinya ariko uzomunesha kuko Yesu yaravuze ni muhumure jewe naranesheje nimba bansi igiti kikiri gitoto harakana igiti cumye ngo ariko jewe naranesheje ni muhumure yaguhaye urufunguruzo Pasteur yamuhaye urufunguruzo niyo mpamvu bamubaza ngo Pasteur ngo nibindi ntibarabimpa senga nawe agaca yugurura ararumvisa ararugendana numvise n'undi mama yataye urufunguruzo ubwo nyene rukoreshe bwa mu mwuka ubwo ngo naraha urufunguruzo icyo sose nzokugara ku isi n'ijuru izocugara wagarare mu gutegeka ndakunda Pasteur wanyu naho umwanya asaba daimoni naho umwanya Satani yaramenye icari impamvu urazi igituma nuko amaze kubibona ngo muri iryo zina amaze kubibona sinarizi ko mama ngenda muri Amerika yamaye igitabo nta kindi yamaye Bibiliya arambwira mwana wanje uzi ijambo akiri Bibiliya uzoyitware muri aya mahanga iri jambo ndarikunda cyane tujya kujinjiramo iminota mfise nubwo nakoresha 3 ndazi ijambo reza gukora ahantu haleluya 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 nubwo hakora iminota 5 umviriza ama iryo jambo sinarinzi ko ni mu Kirundi yamaye Bibiliya y'ikirundi kandi ngiye mu mahanga ariko ndasoma Bibiliya y'ikirundi ndayikunda kuko haragari igihe shaka kubishira mu Cyongereza kandi no verbe amaverbe yaranka kuko tuvuga igifaransa mu Burundi ndashaka kubihindura mu Cyongereza bikanka kagisuguma mu gifaransa ariko hageze gusenga nakoresha ikirundi umunsi umwe ariko ndasenga mbona abadayimoni bariko bavugira mu muzungu ntazi kirundi ariko bariko barasezera bagenda nabamo bya bintu birakora nubwo hogenda hariyo hose hari Imana yagushizemo siri no shete ntabwo ari kirundi ni Imana iri muri wewe ituma bikunda sinaruvamo ni Imana iri muri wewe, sukuri inzobe cyane wirabura, oya ni Imana iri muri wewe.
senga wari utariye ni Imana iri muri wewe. Nari ngivise imyaka mito kandi nariko nakora n'abatama, ariko ikintu Imana nyibukije intahe yo muri Prince Regent naho rangenda gusengera abagwaye. Umunsi umwe nsanga umwana w'umukobwa yari umuyisilamu, ndamubaza ubundi yari iruhande. Imana iratubwira ngo uyu muntu arataha mu ijoro, tugiye kumusengera baranga. Naye kumwe na mama wanje aramubwira ngo ndakarabye amaraso yiwe kuko baratwankiye, yari abayisilamu. Ariko mama navuga ko munyankiye ntaco si forsa, ariko uyu mwana arataha muri ijoro kandi nta yindi nzira atari muri Kristo Yesu. Mureke yakire Yesu. Baranka, abadimoni baranka. Je naratinye icyo avuze kuko ndamuzi. Hanyuma ndabandanya, urabona muri Prince Regent baba bicaye, ngenda ku wundi mama nsanga yari afise inda, hama yameze nk'atandatu. Ndabyibuka ndiko ndamusengera, ndabareka ngusengere, ndamahura kishije aravuga ya reka ndamwatuza. Meje kumwatuza ndamusengera, yapima 39 karani ubushuhe, kandi ibaze na ofisi inda, kandi yaramaze indwi zibiri. Hanyuma ndiko ndasenga, Imana irambwira ngo arataha ejo. Abadokteri bari bamubwiye arindire kuko nta mu docteur ashaka kureka urushushe gutyo kandi ufise imbanya. Ndamubwira ngo Imana iragukijije ejo uzotaha. Yari kumwe na gatoyi kiwe, ndakamwe ngo fate nimero yawe, ndamafata. Ni mwijoro saa 9 niko ndasenga, numva telefone irinjiye, ngiye gusanga ni telefone ya wa mutoyi wiwe. Arambwira ngo wa muntu mwavuga ngo arataha uyu nyene aje gucikana. Afise ubwoba bwinshi, ariko nanje kuko nzi ko nibo banse. Ndavuga wowe utinyiki, wakiriye Yesu Imana nzima, wakiriye ubushobozi, ejo uzotaha. Icyo ni ikimenyetso cyo kukwereka ngo hajya nitwari ko turafyina ni Imana yari kiravuga. Rero ni wizere nawe ejo uzotaha. Mu gitondo pastor Dr. araza aramusezerera, aramubwira ngo ubushuhe bwaheze kandi numva we wotaha. Numugende hajya murihe mutahe. Agisohoka nije muntu wambere atanga gutelefona, aramya ngo turatashe. Ariko nimwumvirize, ahatashe nibaze Kristo, kandi ahatashe ni Imana yari yamishuri nibo bamuroga. Kubera ntiyarafise ahataha. Ariko ndakunda Imana, umviriza nkubwire, ashitse mu rugo umugabo we yari umuyisilamu, ariko kubera gukunda umugore wiwe kandi ababikora nabo barahaba, araburigena mubwira. Ariko yamaze kubona atarama ninde gusenge, ico yavuze ngo ntabwo ari bya bigabo binini ya cyangwa batama kara gasore gato kansengeye ngo kandi kamwe ngo ejo zotanda taje. Bene data basuye baramuteza ivyo bintu, arangije arampamagara. Imana heje kumpezagira, ndavuga imodoka ubwo nyine ngo imodoka genda utore ngo izokorera abana b'Imana. Nikironka gutya canatse imodoka ndurukira mu Buyenzi, ndamutora ndamutwara mu cyumba cy'amasengesho, naho nyene avaho akize. Ariko mbiriza mu kugira ndamutore, yavuze umugabo yise ko twebwe turi basaza biwe ba anko bo kwiwabo y'umugore kugira nze kumutora mu bayisilamu. Nshimira iyo Mana. Yesu arakiza. Nubwo bari muri madini barazi ko Mwami wacu akora, n'inyuma ya Sera arakora, bashaka batavyerekana, ariko barazi ko Mwami wacu agira iki akanda akora. None nawe aho uri hose umuvuge, aho ndashaka muharura uko mungana. Jewe no musi naje kugurura, vuga ngo naje kugurura. Raba uko mungana umuntu wese atumiye umuntu umwe. Imamo niki vuga ko mama wakora, mushingira intahe, vuga ibitangaza turiko turumva ku munsi ku munsi, abantu kandi bakurike. Umugenzi wa ntumusige. Umugabo umuhungu wa n'umugenzi wanje yarambwira uyu munsi arakijijwe, yarambwira ngo pastor sinzoza kuri church, ariko wa gatandatu ngo mpa 5,000 kugira nzozejo. Nkakora mu muvugo nkamuha. Narizi mission ndiko ndakora. Uyu munsi ni wari karayazana muri eglise, kubera yo yanywera mu kabare ni yazana mu bwami bw'Imana. Jewe yo natanga ariko ndabiba, ugira umutima wenda urobe, ninamara kuroba ejo na wazorobe benshi. Koresha strategy yose soboka, wagura ubwami bw'Imana. Kuvuga ubutumwa si guhagara ku gatuti gusa. Ushaka kuvugira no mu rugo, ushaka kuvugira naho ukora, ushaka kuvugira n'ingene ugenda, nuko ukora bakarabibwiye ukora n'ingene ubayeho, bakavuga ngo uyu muntu afise Imana.
none ndashima Imana yarakijijwe kandi atanga ituro atitangiye itama pastor arazi y'Imana yamukuye namuhase nkumiri dimanche akaza nkavuga ase ugarutse hageze indi samedizi ngo yakozweho pasteur agasura akasaba handi 5 nkavuga none umuntu afise umutima w'uyuwe ariko umunsi wo ntihari bwagere ariko kugumaza iravuga ngo umuriro w'Imana. Haleluya, haleluya. Reka dusome ngoma za kabiri igice ca 30. Mu ngoma za kabiri igice ca 30 agira umfasha neza umusomyi wa Bibiliya mwiza cyane. Tugiye gusoma mu Bibiliya y'Ikirundi ingoma za kabiri igice ca 30. Uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ushika ku 9. Urupapuro rw'amajana 524 mu isezerano rya kera. Bitegura ibya Pasika. Ngo bitegura ibya Pasika. Bukeye Hezekiya atuma ku Bisirayeli no ku Bayuda bose. Yandikira n'ivyete Abefurayimu n'Abamanase. Ego. Ngo baze kugira umunsi mukuru w'ibya Pasika y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Haleluya. Mu ngoro y'Uhoraho i Yerusalemu. Ego. Kuko umwami n'abaganwa biwe n'ikoraniro ryose ry'i Yerusalemu bari bagiye inama yo kugira umunsi mukuru w'ibya Pasika mu kwezi kwa kabiri. Ntibyabashobokeye mu gihe gikwiye kuko igitigiri c'abaherezi biyejeje cari gito kandi abantu batakoraniye i Yerusalemu. Nuko umwami n'iryo koraniro ryose barabishima bashinga ko bitangazwa mu Bwisirayeli hose uhereye i Berisheba ugashitsa i Dani ngo bazi Yerusalemu ku munsi mukuru wa Pasika y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli kuko batari bakiza ari benshi nk'uko byari byarashinzwe. Nuko intumwa zijana ivyete bivuye ku mwami n'abaganwa biwe zibikwiza mu Bwisirayeli hose no mu Buyuda zivuga nk'uko umwami yashinze ziti yemwe Bisirayeli nimugaruke kuhoraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Ngo yemwe Abisirayeli ngo nimugaruke kuhoraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Bwira mugenzi wawe ngo reka tugarukire Imana. Reka tugarukire Imana mu nzira ikomeye, mu bwenge, mu byo ukora, mu byo uvuga, uko ugenda. Birashaka ko Imana bayibona muri wewe. Birakenewe ko Imana bayibona muri wewe. Nibayibone kubera pastor ari karavuga cyangwa muri waje mu ishengero. Bayibone kuko wowe wahisemo ko bayibona. Mubwire ngo hindukirira Imana. Somera muri Deuteronome 30 kuvayo 30. Kuvayo 30. Urupapuro rwa 98 mu isezerano rya kera. Uhere ku gice ca mbere ku murongo wa mbere ushika kwa gatatu turabandanya n'ibyawe. Ivy'igicaniro cyo kosereza imibavu. Kandi uzubaza igicaniro cyo kosereza imibavu. Ukibaze mu giti cyitwa umushita. Uburebure bwaco bubitambwe rimwe ry'ukuboko uciriye mu nkokora. Ubwaguke bubitambwe rimwe nyene. Kize kingana impande zose. Uburebure bwaco bw'igihagararo buze bube amatambwe 2. Amahembe yaco azabazigwe kuri co abe kimwe naco. Kandi uzucomeke ku izahabu iramuye hejuru kuri co
no mu mbavu zacu impande zose no ku mahembe yacu kandi uzugikikuze k'umuguno w'izahabu impande zose. Amen. Haleluya. Genda ku murongo w'icumi, simbira ku murongo w'icumi. Aroni azahongere ico gicaniro rimwe gusa mu mwaka. Amaraso y'ikimazi c'impongano gitangirwa ivyaha azayakoze ku mahembe yacu. Aba ariyo akibera impongano rimwe gusa mu mwaka. Uko ibihe by'urungane rwanyu bizogenda bikurikirana. Ico gicaniro kizobicera cane. Kizobicera cane. Cerejeje Uhoraho. Amen. Cerejeje Uhoraho. Amena. Yesu ashimwe cane. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo duhindukirire Imana. Message yanje y'uyu munsi irakubwira ngo hindukirire Imana. Nuhindukirire Imana ibintu byose byari byugaye biri bwuguruke. Ndakwemereye ni uhindukirire Imana. Umviriza ngubwire hari ibintu dukora ukabikora kuko wumva urakijijwe ariko atari uko wumva ko Imana ikubwira kubikora. Sinzi ko muri ko muranahura. Hari ingero ushobora kuza ukavuga ngo reka nkorera Imana, hagera ku buryo bwawe ukavuga ngo reka bikore ko nkijijwe, abambona nabo babonye ko nanjye nabikoze, bavuga ngo reka dutangire iki, nawe bakavuga reka nanjye izina ryanjye rijemwo. Jewe iyo nje kwinjira hahandi apana kwinyegeza, apana kuvuga ngo ndabikora kubera umwana w'umuntu amenye cyangwa ashimire cyangwa pastor ankunde. Ndashaka ko hari ibintu bimwe tugiye gukora kuko Imana yashatse kubikora, kuko wamenya agakiza n'agaciro k'Imana yawe, kuko wamenye ko ari we yitanze imbere yawe, kuko wamenye ko ari Imana yagukuye aho yagukuye n'uyu munsi ugeze aho ugeze. Jewe uyu munsi nimba ashobora kuvuga ngo harahindi Imana iri kiranjana, si ukubera ngo hano banaragiye muri ico gihugu, oya, niko uko iri kirabana naje muri ico gihugu. Paulo yaravuze ngo nagiye i Roma mbu mu Roma, yakoze imirimo y'Imana ni Roma, bamushira mu igereza ariko akomeza akorera Imana, baramufunga akomeza akorera Imana, baramutuka akomeza akorera Imana, bamugira inama akomeza akorera Imana. Umva nakubwire, Paulo yaragiye kwicwa ariko kubera ari umusore yamubesheye, yaragiye kwicwa ariko akomeza akorera Imana. Agenda mu ubwato buratwagwa akomeza akorera Imana, agahanura n'ubwo ubwato bwariko burameneka akomeza ahanura. Barindira ko shatete arabumviriza, yababwiye ngo muri uru bwato wana muntu n'uyu aza gupfa. Nubwo yatwawe nk'inyagano, nubwo yari umu esclave, nubwo yaravuye mu gihugu atwawe mu kindi gihugu, ariko akomeza akorera Imana. Ndashaka ukorera Imana mu bushobozi, ukorera Imana mu mutima wawe, ukorera Imana atawugusunitse, ukorera Imana, ukorera Imana. Hari abagabo cyangwa abagore bavuze ngo sindi bujyamo umuntu umwe adakijijwe. Ndi umwe muri abo. Irashaka kuyimenya, irashaka kuyimenya neza. Ko murashaka kuvuga ngo ndayizi ariko hari aho utaragera. Ni winjira ibwina, utarinjira ubwina ntuzomenya amabanga y'Imana. Utarinjira ibwina ntuzomenya amabanga y'Imana. Harimo ibanga iyo winjira ibwina, Imana iguhishurira umwana wagiye kugwara ukamusengera bitaraba. Numvise nahe hano, iyo winjira ibwina Imana iguhishurira amabanga, umutego wa Satani ukawutegura. Iyo winjiye ibwina umenya ibyo abantu batabona. Iyo winjiye ibwina amaso aruguruka, ukareba ibyishishije, ukabifiringa, ugatambura kubyumva. Umunsi umwe nariko ndagera muri ayo mabuilding y'abazungu, ndiko ndatambuka, narimbiye gusenga, mura n'umwana w'umukobwa yarabize imyaka 14, umuspanish arandaba, duhujije amaso, atambura kumanuka ngo turagiye, atambura diamond zitambura kugenda. Narasenga, narimbuye ibwina, narimbuye ibwina. Uzana ibisubizo, uzana response z'abantu.
gukura ibwina. Umwami arabatuma ngo nimuhindukire. Muri abo bahindukira harimo n'abakorera Imana, ariko muri we yumva ko bidashitse, yumva ko hataragera, yumva ko hari ahantu batarashika. Ushobora kuvuga isenga ariko hari ahantu ushaka gushika. Ngo saha guzari n'ahandi nagomba kuzashika. Mubwire hari ahandi Imana ishaka kuguterura igutware aho teritware yawe utazongera gukogwaho, aho bahita plenitude. Iyo ugeze muri plenitude umenya ibigiye kuba n'iminota mike. Ketatarabosia. Iyo ugeze muri plenitude urabyumva ibigiye kuba nubwo bitaraba. Musi umwe bantumiye muri Pentecote ahantu bita Pennsylvania. Imana eje kunkoresha igitangaza kuyobora Pentecote yose hariya muri Amerika. Turiko ndaragenda duhura mu rubanza, ndamuhanura ko ndamubwira ikibazo afise, arangije arambye witwande ndabonye ufise Imana ushobora kuza kutubwiriza. Ndamubwira nzoza. Dutangura igikorane cy'imisi 3. Aho nyene niho nabonye Imana. Magaze ku gatuti numvise rame mu minota 5 ngiye gukora ibitangaza. Ndahagarara ngira amaboko gutya. Ndabya mu minota 5 Imana igiye gukora igitangaza. Mu minota 4 Imana igiye gukora igitangaza. Mu minota 3 Imana igiye gukora igitangaza. Mu minota 2 ngeze mu munota 1. Vuga ngo mu munota 1 acaba kavuyo, ariko akavuyo keza. Ngo ya turagiye, numvise inyuma ngo abandi ngo ya turagiye, abandi ngo ya turagiye. Ndababa muronderane mukurikirane musohoke, muve mu bana b'Imana babohoke, muve mu bana b'Imana babohoke. Utari bwina dushobora kubikora, ndabesha pasta. Utari bwina dushobora gukoreshwa gutyo. Utari bwina injiri bwina, injiri bwina. Uzoruza guturondera pasteur aho utarinjira kuko uvuye ibwina. Pasteur atambura guhanurire avuga ngo ndabona Imana yatabaye ataragusengera. Nibo muvune afise amabanga menshi, ariko tonda wavuye ibwina azohishurirwa icyo Imana igiye kugukorera atarakurambikaho ibiganza kuko uvuye ibwina. Vuga ngo ndashaka kwinjira ibwina, ndashaka kwinjira. Niba soma ijambo ribage, niba soma ijambo urifata urishira muri wewe, uvuga ngo keta umva no bitera mu bantu hano no munsi. Yo ngo nimuhindukire. Iyo mubwiye muhindukire sinakwisa umupagani wamenye Kristo, ariko aracari ibindi Satani adashaka gukora. Cyangwa iyo bikoze urinda kugwana kubikora. Hari abantu bavuga ngo ndashaka gukorera Imana, ndashaka gutanga intebe nka 10. Iyo ni example ndabahaye. Umunsi ubivuga Shetani akacaza agaca guteza ikibazo, akagwaza nk'umwana. Ya mafaranga ugiye gutanga ugasanga uyavuje nk'umwana. Uri kurabyumva? Uri kurabyumva? Icyo ndiko ndakubwira niki? Ndabona ngo injiri bwina n'ibyawe byose byinjiri bwina. Yo ndio bisa neza injiri bwina n'ibyawe byose byinjiri bwina. Izo mugabo yarayamaze kwinjira bwina. Mose agiye gukura abana b'Isirayeli, yabwiye Farao aravuga ngo Imana yatubwiye tuje kwishikanira. Arabiye ngo nimugende ariko ibyanyu birasigara. Hari abagabo bamenye Imana binjira bwina, aravuga ngo sindi bukende siga ibyacu n'ibyawe bitegereza kwinjira bwina. Abana bategereza kwinjira bwina. Umujyamo ushaka kwinjiza bwina.